muzeho kungene yapfuye yitavye Imana yaragwaye malariya ayigwarira mu nzara ntacyo yaronka twamufungurira ku murango nubwo iyo miti yayifata muga ntibyagenda neza kuko munda urazi ufata imiti udahimbye na nyamiti iragaruka ikakugirira ingaruka twabonye rero bishika yego yaritavye Imana bivanye nuko atarose twafungura ibintu nk'ibyo ejo twari ku maziko yiwe yapfuye ejo mwijoro ryacejo turahiga imbaho zingene tumufuba turazibura niho twakura kuko uyu umuryango turabusambura twegeranya n'utundi tubaho twagiye twungikanye mu bantu tubona kugenda kumushingura turamufuba iyo rero n'umutama yitwa Masifu we rero inzara yaramuteye arabona ko agomba gupfa ubu ciye uraba nk'utugori twiye twose twari kumuhembura ingene twumye nico gituma rero yaciye araba kigeho hako no kwishwa n'inzara aca yikora ku nzu yiwe akura ko amabati ane aragurisha urabona n'ibiti byari by'amatara byari bisakaye byose yarabikuye ko arabisatura arabijana mu isoko kugira ngo aronka utwarari cyahindutse ni kishi cyane kuri jewe kubera mbona abana bagira bishwe n'inzara atani ikintu mbona nanze nirengeze no bafashisha inzara ni nyinshi cyane kubera ko uruzuba rwatse rwaje gusongera isibe abantu basanzwe baba muri iki kigwati bari basanzwe ari abantu bakenye atakintu ikora badafise amatongo yo kurima abari batunzeho cyane n'ubuza guca itasha hirya no hino mu mitungo muri iki gihe rero uruzuba rwatse rugaca rusinzikaza hirya no hino ni ukuvuga nta kintu na kimwe bikoraho kuko niyo bagiye kurondera iyo tasha ntabwo baronka yibaha bagenda bakayerera bakagaruka barangiye rero bica bituma inzara ibasinzikaza cyo kimwe n'imiryango yabo ibintu biteye ubwoba rwose ni ukuvuga tumaze gushikira igiharuro cy'abantu 5 ariko bafatwa n'indwara harimo n'inzara ku buryo babona n'uburyo bwo kwivuza n'inzara irimo gahava bakitaba Imana Jandi kimuga ukaturaba umukuru w'umutumba wo muzungu afata umwe